Reka rero twongere tubasuhuze kandi tubahe ikaze mwese mudahwema gukurikira amakuru yacu kumbonesha kure yanyu mukunda cyane ya SHIRA AMATSIKO TV, aho rero ibandanya ibageza ko amakuru abatandukanye ariko aravuga ngaha mu Burundi ndetse no mu makungu muri rusange, aho rero ibashikirayo ikabaturokaniriza amakuru yose ariko aracaracara. Reka rero ndabasabe mwese mutrapyona sabone ku bakoresha ururimi rw'igifaransa muje mupyona ngaho hasi handitse sabone, aho rero abakoresha ururimi rw'icongereza mu pyonda ahanditse subscribe, ku bakoresha igifaransa kandi mu pyonda handitse partage, maze mugasangiza amakuru yacu n'abandi bose bari hirya nino akabandanya aho yakurikira umwanya ku wundi. Naho rero abakoresha icongereza mu pyonda handitse share, naho nyene mugaca musangiza amakuru yacu n'abandi bose bari hirya nino. Mwese rero mudahema gukurikira amakuru yacu kumbonesha kure yanyu mukunda cyane ya SHIRA AMATSIKO TV. Reka nze ndababarire zimwe mu ngingo nkuru amakuru yacu agira yibande ko muri aka kanya. Reka amakuru yacu tuze tuyahere mu Burundi, tubarere ko iyi nkuru iriko iracaracara ivuga ko ibitaro Kira bigeze ahatemba, ibyo bikavugwa n'abafise imitahe minini mw'ivyo bitaro. Reka rero amakuru yacu ku buryo bw'idonido tuyagaruke ko tuyaherere mu Burundi, tubarere ko hariko haravuga ko ibitaro Kira bigeze ahatemba, bivugwa n'abafise imitahe minini muri ivyo bitaro. Ibitaro Kira bigeze ahatemba, ibyo bivugwa n'abanyamitahe bigenga bafise umutahe munini muri ivyo bitaro. Mu rwandiko bandikiye kuri uwa mbere ubuyobozi bwa Kira banamenyesha kandi ko umukuru w'igihugu hamwe n'umushikiranganje wa mbere Javenera ko buca. Muri urwo rwandiko rero abanyamitahe berekana itunganywa ririko ribera mw'ibyo bitaro Kira, bagasaba kandi gusubizwa mw'itunganywa ryabyo amazi atararenga inkombe. Urwandiko rero bandikiye ubuyobozi fata kibanza bw'ibitaro Kira, abigenga bafise imitahe minini ingana n'ibice 65 kw'ijana, banegura uruhombo ruriko rubera mw'ivyo bitaro kuva muri ndamukiza umwaka w'ibihumbi 2021 kuva hadutse ibibazo by'ivyo bitaro. Ibyo abo banyamitahe bashikiriza barerekana uruhombo be nikirutera harimwo ibijanye n'isahurwa ry'ubutunzi bw'ivyo bitaro. Bavuga kandi ko vyibonekereje mw'inyuruzwa ry'amafaranga yo kwagura ibitaro Kira, gusohora amahera atasiguro agahabwa abacuruza batagaragara, kandi ntihaboneke insiguro yerekana ivyaguzwe, kurenza ko amahera yagenewe kugura ibikoresho hamwe no kudatunganya gushasha amasezerano y'abahivuriza. Iruhande y'ivyo rero haza kandi ibijanye n'amasezerano yo gukorana n'abandi bantu mu buryo bw'amaho, bigakorwa n'abaramutswa ivyo bitaro, ariko byifata kibanza kubona icegeranyo co gusuzuma uko ubutunzi bwifashe. Ico bwakoze casohowe n'umuhinga muri gitugutu 2022 kitarashirwa ahabona, biturutse ku munyamutahe aserukira leta arongoye ishirahamwe Sukabu. Navyo biri mu binegurwa nabo banyamitahe bigenga bo muri Kira Hospital. Kubijanye n'abakozi bo muri Kira, biri mu bivugwa cane nabo banyamitahe ko biriko biganisha ku ruhombo rw'ivyo bitaro. Aha banegura cane ukugenda kw'abakozi bafise ubuhinga bwibonekeza, abakozi batagihembwa ku gihe, ndetse no kutaboneka ku kazi kw'abakozi bakenerwa cane, hamwe no kutitaho bikwiye ibitunganywa ryiza ry'ibikorwa. Ibikoresho vyahoze bikoreshwa mu mirimo ya misi yose bitagikora.
Mu byo kandi abanyamitahe bigenga bavuga mu rwandiko barungitse kuri uyu wa 9/2023 batanga uturorero tw'imoteri zifasha kuronka umuyaga nkuba ibizwi nka groupe électrogène mu rurimi rw'igifaransa, aho zibiri muri zitatu zisanzwe hamwe n'ivyuma bibiri bikoreshwa mu gupima indwara bita scanner bifise ikibazo bitagikora, iruhande yuko ibice bibiri vya bitatu by'imiduga y'ibitaro Kira yapfuye. Bamaze kwitegereza ibyo byose rero abanyamitahe bigenga ba Kira Hospital baserukiwe n'umuganga Jean David Pelote kubwishira hamwe Swiss Med International na Augustin Bazahica aserukira abanyamitahe bandi bigenga bavuga ko icifuzo cabo ari uko basubizwa mw'itunganywa ry'ibitaro Kira amazi atararenga inkombe. Basaba kandi ko umuganga Sahabo Christophe yahoze arongoye ibyo bitaro ko yarekurwa akidegembya gutya agafasha kandi gusubiza ku murongo ibyo bitaro. Rero mwese mwari mudukurikiye mu makuru yacu, mukaba mwari mudukurikiye muri ijya nino hatandukanye mu gihugu cyacu Burundi, eka ndetse n'abari badukurikira bari ijya nino ku isi hatandukanye, tubagire ko amakuru yacu arakagaruka. Ariko rero ndeka mbanze nongere ndabibutse kubo batarafyonda sabone baca babyonda bakoresha igifaransa n'abakoresha Icyongereza babyonda ndetse subscribe makuru yacu akabandanya abagera ko umwanya kuwundi. Rero mwese mudukurikira muri mu ntara zitandukanye zigize igihugu cyacu Burundi, buri mu bisagara bitandukanye, amazona atandukanye, udocimiro dutandukanye ndetse n'ibindi byose bitandukanye bigize igihugu cyacu Burundi, tibagiye n'abadukurikiraga bari hakurya y'amazi manini, tuvuga nk'abari mu bihugu bya Buraya, bari muri Australia, muri Amerika ndetse ni Buraya n'ahandi hose hatandukanye, tutibagiye abadukurikiraga bari mu bihugu bibanyi nk'u Rwanda, Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, bari mu Buganda, bari muri Tanzania ndetse n'ahandi ku isi hose hatandukanye. Reka mwese tubashimire kandi tubabwire ko amakuru yacu ari hagaruka, tuzosubira mukomeze mugire umuhingamo mwiza. Ariko rero reka garuke nongere ndabibutse zimwe mu ngingo nkuru amakuru yacu yariko aribanda ko muri aka kanya. Mu Burundi twabareye ko ibintu byamaze kuyangara mu bitaro Kira, aho ibitaro Kira bigeze ahatemba, ibyo bikavugwa n'abafise imitahe minini mw'ibyo bitaro. Rero ndabashimire kandi mbabarire ko amakuru yacu arakagaruka, tuzosubira mukomeze mugire umuhingamo mwiza kandi Imana ikomeze barinde. Ariko rero nongera ndabibutsa ko kubo batarafyonda sabone, nongera ndabashimire kandi ndabaha ikaze, ndabaramutse babwire ko mwoca mu fyonda ngaho hasi handitse sabone ku bakoresha ururimi rw'igifaransa, naho abakoresha ururimi rw'icyongereza mu fyonda handitse subscribe, mugaca mukurikira amakuru yacu umwanya ku wundi. Abakoresha icyongereza kare mu fyonda ngaho hejuru handitse share, mugasangiza amakuru yacu n'abandi bose bari jya nino bakabandanya bayakurikira. Naho rero abakoresha igifaransa mu fyonda handitse partage, namwe mugaca muyasangiza n'abandi bose bari jya nino bakabandanya bayakurikira umwanya kuwundi. Amakuru yacu rero nakagaruka.